Yesu nashimwe. Turamukanye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nitwa Ndikumana Emmanuel, ndi umuvugabutumwa wo mu ishengero ryo mu Kirundo. Rero ndanezerewe kuba ngaha. Bene data bambwiye ko kuri uyu munsi noba ndi ngaha, naranezerewe. Hanyuma nca ndabibwira abarongozi banje, kuva ku mwungere n'abarongozi baca barantumana intasho, none izo ntasho nimuzakire. Hanyuma kandi turi Bujumbura, hari ishengero ry'abakristo bavuka mu ishengero ryo mu Kirundo batari bake. Abo nabo rero bantumye intasho, nazo nyene nimuzakire. Turabatari bake, bararenga 300. None rero nabasezeye, nabo nyene ndababwira ko tuzoba turi ngaha, izo ntasho nimuzakire. Ibisigaye n'umunsi w'umunezero, kandi ndi ngaha mba ndi wacu, nico gituma naho bene data batari kumbwira nta cari kunsivye, kuko ndi umwana w'ikiremba, ndi n'umukwe. Murumva yuko ikiremba nta butumire burebure bisabwa. Yesu nabahezagire. Nagomba rero dusome ijambo ry'Imana riri mu mutima wanje mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 19. Dusome duhereye ku murongo wa 7. Haravuga ngo tunezerwe, duhimbarwe, tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira ati, andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Amen. Ni imirongo y'ijambo ry'Imana numva mu bugingo bwanje nagomba dusangire. Hano Yohana arabona ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Abibonye aranezerwa. Hanyuma aravuga ngo tunezerwe, duhimbagwe, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bugize gute? Amen. Aravuga ngo umugeni wiwe agize gute? Ariteguye. Hanyuma hepfo aravuga ku bandi bantu ngo harahiriwe n'abantu batorewe gutaha ubwo bukwe. Niryo jambo nagomba dusangire mu uno mwanya. Tuvuze umukwe mw'ishengero turamwumva neza. Umukwe wacu mbega ninde? Ni Kristo Yesu, yadukoye amaraso yiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma tuvuze umugeni, twumvise umugeni wiwe agize gute? Ariteguye. Tuvuze umugeni ninde? Ni shengero, ni twebwe. Twese dukoraniye ngaha turabageni ba Kristo. Yesu nahabwa icubahiro. Turanezerewe ko turabageni bande ba Kristo. Hari umuririmbyi w'indirimbo y'50 yavuze ngo mu vy'Imana yavuze ni vyinshi, ngo ariko ikibiruta ngo ndanezerewe ko Yesu agira gute? Ankunda. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero Yohana arabona ubwo bukwe buzoba burimwo Yesu ariwe mukwe. Hanyuma twebwe ishengero turabageni. Yesu nahabwa icubahiro. Muri ubwo bukwe kandi arabonamo abandi bantu yavuze ngo barahiriwe, kuko batorewe gutaha iki? Ubwo bukwe.
abo bantu mbega ni bande? Abo bantu Yohana yavuze ngo batorewe gutaha ubwo bukwe n'abantu ababera ba mbere. Yesu nashimwe. Si ishengero namba na gatoya, ishengero twebwe turi umugeni. Yesu nahawe icubahiro. Oya si ishengero, twebwe turi umugeni. Hari abantu rero kuko ubukwe buba bugizwe n'abantu batatu. Buragirwa n'umukwe ubwa mbere kuko warakomeye atabonetse ubukwe ntibushoboka. Yesu nashimwe. Buragirwa n'umugeni kandi kuko umugeni atabonetse mbega ubukwe burakunda, ubukwe ntibukunda. Hari abandi bantu ba gatatu bitwa abatumire. Yesu nashimwe. Abo nabo nyene abo naho batoboneka ubukwe bwoba, ariko nabo kugira ngo ubukwe bugende neza abatumire barakenewe. Yesu nahawe icubahiro. Nagomba mvuge rero agaciro ishengero twebwe nk'umugeni dufise. Aba bantu bitwa abatumire, Bibiliya yavuze ngo barahiriwe kuko batorewe gutaha ubwo bukwe. N'abantu bataronse ibibakwe byo kwitwa umugeni. Aba ni bande? Ni ba Aburahamu, ni ba Mose, ni ba Eliya. Abo bantu n'abagororotsi, n'abantu tuzoba turi kumwe muri ubwo bukwe. Mugana agomba ndakubwire ngo ntibaronse ibakwe ryo kwitwa umugeni. Yesu nahawe icubahiro. Ehegene bizoba bimeze. Reka nsabwe ndabagore gatoya. Hanyuma rero kuri uwo munsi ubwo rubanza twimirije rukomeye, Kristo umukwe wacu n'umugeni aribo twebwe. Yesu nahabwa icubahiro. Mwama mubibona mu mariage. Mbega umukwe n'umugeni bashitse bigenda gute? Abantu bagira gute? Barahaguruka. Turi kumwe mbega. Naho abantu b'icubahiro uwo munsi kwari umunsi w'umukwe n'umugeni, abantu bose bagira gute? Barahaguruka. Abatumira biteka hariya amameza hariya meza, ayandi adekoye ngaha. Mugabo hariho table d'honneur iri ku mugeni n'umukwe. Amen. Iri ngaha. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero Kristo afata umugeni, afata ishengero, bajandajande. Amen. Aburahamu bagira gute? Bahaguruke. Ba Mose bagira gute? Bahaguruke. Ba Eliya bagira gute? Bahaguruke kuko n'abaki n'abatumire. Amen. Yesu aguheza ki. Nagomba mvuge rero ubuntu twiribakwe ryiza twagiriwe ryo kwitwa umugeni ntituvyanjanjweko. Amen. Ntituvyanjanjweko. Ibi bintu Aburahamu atarose ni sekuruza w'abizera. Mugani yarose ubu buntu bwo kwitwa umugeni. Umugeni n'umuntu yakowe amaraso. Umugeni atangurira kuri ca gisuma cyo kumusaraba. Yesu nahabwa icubahiro. Gushika kuri Yohana Umubatizi, abo bantu bose gusubira inyuma bitwa batorewe gutaha iki? Ubukwe. Turanezerewe ko turi umugeni wa Kristo. Turashima Imana ko turi umugeni wande wa Kristo. Turimirije urubanza rukomeye. Ibyo tuvyibutse mbega twoshima Imana. Abageni ba Kristo muduza amaboko dushimira Imana. Muduza amaboko dushimira Imana. Twarakowe twitwa abageni kandi ubwo buntu twagiriwe ntituganjanjweko. Yesu nabahezagire. Ubwo buntu twagiriwe ntituganjanjweko. Ico cubahiro tukigumye. Ngo umugeni rero ariko aravyiteguramo. Ngo ariko aritegura neza. Amen. Ariko aritegura neza. Ngo yawe kwambara impuzu zera nziza. Ngo izo mpuzu ngo nibikorwa byo kugororoka by'iki? Vyabera. Yesu nahabwa icubahiro. Ndabifurije kubitegura neza. Ndabifurije
kwambara ibi bikorwa byo kugoroka byabera bizoshariza umugani, ntihagire umuntu yobideha, umuntu wese abibemo neza. Yesu n'abaheza ki ni umurongo w'ijambo ry'Imana. Nagomba ndabibutse ko turabagani ba Kristo, ko twagiriwe ubwo buntu. Rero ntituganjanjweko, tubigumye, tubifate, tubicakire. Yesu n'abaheza ki. Mana turagushimiye Lometakloid tu haleluya, turagushimiye, tuributse ubuntu watugiriye ngo kwitwa abageni. Yesu Yesu Yesu, none ufashe ishengero, udufashe twese mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu utarosa abera ba mbere tubugumye neza. Urakoze, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ishimwe. Wese murabageni, yego byumva mu mutima. Ube watanze esanse yawe gupira ubusa, wumve ko umugeni niko bariya batumire nabo nta kundi kizima. Bibiliya bavuga ko ngurahiriwe ko yatumiwe muri ubwo bukwe. Nuko rero Imana ishimwe, turashishikara, nta ndirimbo dusubira gucishaho kugira dufate umwanya. Reka duhe kaze pasiteri wo mu Gashikanwa. Yesu namuhezagire. Ego dusubire turamukanye mu izina rya Yesu n'amahoro. Imana irakoze kubwa ya majambo meza, dusubiye kwibutswa ko turi abageni ba Kristo. Imana nishimwe. None natwe turafise intasho zo kuva mu rugo, ni muzakire na bene data b'Abanyagashikanwa bari Bujumbura, nabo nyine barabatasha. Banasabye mbere yuko kindi gihe mu batumira agakorare barafise kuri aya bantu 126 ngo murazoba bajya ka ngira Eric aravyumvise, azotubwira natubakura tuba hafi. Warongoye n'urya mushinga ntaye Hamede, ngo ni basigaye barongoye umukozi w'Imana. Uya mukenyezi nawe ni barongoye abamama, karongora akaba n'abarongoye korale, baje kugira ngo barabe urukundo rw'ubuvyeyi ukuntu haryoshe. Imana iduhezagire rero, kandi namwe bahezagire kuko mwatwibutse. Dusome amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 15. Turasoma guhera kuri murongo w'9 tumanuke gatoya kurushika kuri murongo wa 14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 15 umurongo ku murongo w'9. Baza ko twahashitse twese n'urupapuro kujana 123 n'isezerano rishasha. Haravuga ngo icagezwe c'urukundo, nkuko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje, nimwitondere ibyagezwe byanje, muzoguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ibyo nababwiye ibyo bibabwiye kugira ngo umunezero wanje ube muri mwebwe, kandi n'umunezero wanyu wuzutswe. Ngiki icagezo canje, nimukundane nkuko nanje nabakunze. Ntawogira urukundo ruruta ubw'umuntu yigura abakunzi biwe. Muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera. Sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Imana ihabwa icubahiro. Hano tubonye yuko ari cagezwe c'urukundo Yesu Kristo duhejeje kwigishwa ko ari umukwe natwe tumugeni. Yariko aributsa abigishwa biwe ko bakwiye kugendera mu rukundo
rwiwe, kuko ari we yatanguye kubakunda, abereka urukundo, arabigura ku musaraba, arabitangira. Twari abanyabyaha, twari abo gupfa rubi, ntitwari abantu bari bakwiye kugirirwa ubuntu bungana gutya, ariko kubw'urukundo rw'Imana yatanze Yesu Kristo umwana wayo, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana nishimwe. Yarakoze kutugira abakunzi biwe, yarakoze kudushira mu mugabane w'aba bantu bazoba abantu bakomeye mu bwami bwo mw'ijuru. Yarakoze kutwizigira, akatugira abageni, akatugira abantu b'abanyacubahiro, abantu bazunamirwa n'amahanga. Abapfuye ubwa mbere barabyumvise, barumvise ukuza kwiwe, ariko ntibakubona. Imana nishimwe. Uru rukundo rero Yesu Kristo yadukunze, yatweretse, aratubwiriza ngo natwe tugire gute? Natwe tugire gute? Murabona muri bino bihe by'iherezo turiko turahura n'ibihuhusi byinshi bikadukura mu rukundo, ugasanga urukundo rwarakamye, rwaraheze mu muntu, mugabo ugasanga agomba avuga ngo ndakunda Imana. Mbega wokunda Imana udakunda abo yaremye? Byokunda? Dukundane. Imana nishimwe. Dukundane. Umuntu wese asubire yumve muri we gusubira kwibutsa ihamagarwa ryiwe. Umunsi umwe yarashikiriye arambwira ati fasha gusenga Imana. Urukundo nari mfise mwitangura nk'ikitwa ndumva rwaragiye, rwaraheze. Maze ndamubaza ati none uriko uriyumvira byazanywe n'iki? Atereka ati urabona ibintu twagiye turabona, ati ibintu twabona kera sibyo tukibona muri kino gihe. Abatwitangiye imbere mu gakiza usanga bariko barabivamwo, bariko bazana inyigisho zitarizo. Ati umuntu akitegereza, ati guca usanga amajwi ya Shetani ariko aramwongorera, ariko aramubwira ati era abana baba ntibabitangura, era aba barabivuyemo. Mbega bajya barabivuyemo, natwe tubivemwo, tubigumemwo. Urukundo Kristo yadukunze, tumukunde, tumukunde. Bivuze ngo kugira twerekane ko tumukunda dutegerezwa kwitondera iki? Ibyagezwe atubwira. Kwitondera ijambo ry'Imana nibyo bizogutuma uguma mu rukundo rwa Kristo. Kwitondera ijambo ry'Imana ukarigumamwo, ugakora icyo ikubwira, bizotuma bigukundisha Kristo, kandi ni wakunda Kristo uzokunda n'abantu biwe. Imana nishimwe. Dukundane, tugire urukundo. Nasanze urukundo ari ingabire ikomeye cyane. Pawulo yayivuze ko aravuga ngo ingabire y'urukundo iruta ingabire zose. Abantu bovugishwa, abantu bokoresha ibitangaza, ariko utagira urukundo ntacyo biba bimaze. Ni ukuvuga ngo icyagezwe cya Kristo ntuburi kuragikora. Imana idufashe. Icyagezwe cya Kristo ntuburi kuragikora. Ahari nasomye havuga ngo urukundo rupfuka ibyaha bingana gute? Byinshi. Kuko umuntu afise urukundo ishari ntari mubamwo, sibyo? Umuntu afise urukundo urwango ntarumubamwo. Umuntu afise urukundo ikeba ntari mubamwo. Umuntu afise urukundo kumva kwanegerejwe n'ikibi kibaye kuri mugenzi we, ibyo ntibigira gute? Ntibimubamwo. Kandi muri kino gihe ibyo byari byo byuzuye, sibyo? None ibyo byari byo byuzuye mu bantu, kandi bari baramenye Imana. None shengero ry'Imana niriganuke, numva mu mutima wanje twokwibukanya twebwe twese twagira ubuntu bwo kumva iri hamagarwa rya Kristo. Dukundane uko Kristo nawe yagize gute? Yadukunze. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Turaguhaye icyubahiro Mana, turagushimiye ukuntu wadukunze, ukuntu wadukunze urukundo rw'akabura rugero, ukatungikira Kristo umwana wawe akaza akaducungura
nuhabwa icubahiro. Tubwirizwa natwe gukundana, tubwirizwa natwe kuguma mu cagezo c'urukundo. Ubigabire ishengero ryawe ryo muri no misi y'iherezo, uzobukoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nitwakundane n'amahoro, n'amahoro. Ntukore mu mufuko w'abandi bagabo. Murakoze cyane, reka mu mwanya umuvyeyi Yesu nabahezagira. Suko narimiza abanama n'ubuntu Yesu yangiriye, iwe yambukeye kuri wa musaraba, amera ibisuma ishimwe. Abo yariko arabavuga ntibari ngaha ngira ngo, ariko abo nibo twatumwe ko kurondera. Mu ngundire ndafise agakorale nanje agomba karirimbe, haze karirukanga amatwirukanye n'ibiri muri iyo ndirimbo banyaruke. Urasimwa n'Imana, urasimwa, mbega urasimwa n'Imana, urasimwa, mbega urasimwa n'Imana, urasimwa, mbega urasimwa n'Imana, urasimwa, mbega urasimwa n'Imana, urashimwa, mbega urashimwa 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 n'Imana. Abenshi nabo muri kaminuza y'Ikiremba ni Bururi, kandi yabuzemo n'abakuru aha, aho bashika bora baca baronka ababashigikira, bitinye rero. Isi yakiri mu mururazi.
n'amarira kuko ibyabo bisahurwa babona ikana bakende bahiganyira isi yacu mu mururazi ababyeyi bagenda n'amarira ibibondo byabo biratigiye bigahembwe ko turi mu kaga isi yacu mu mururazi abakristo bamenye Yesu abakristo buzuye mpemu abasenzi buzuye urukundo nibo boshobora kuyibikura Kristo reka kwishushanya reka kongereza umururazi iyi si niwe wihaza amaso uyikure mu mururazi abakristo bamenye Yesu abakristo buzuye mpemu abasenzi buzuye urukundo nibo boshobora kuyihindura Kristo reka kwishushanya reka kongereza umururazi iyi si niwe wihaza amaso uyikure mu mururazi nuko rero turanezerewe cyane kuba turi hano intango ibaye nziza mbere nari ushobora kuza ariko ntibyashobotse umugabo wa mbere baje twari kumwe niyo haciye hava bino barabona ko hano hantu hokorerwa ikintu none Imana irakoze kubabona sinigere no bivuga Imana nishimye rero iyo twari badutumye ngo tubaganutse barahita igitobo n'ikiremba narasezeye noneho bamwe duciye duhurira ino nabo nyene aho ntahora ndonka umwanya wo kubasezera ariko ku munsi wa kane narabasezeye nahora ngenda ndababeshera nari ukunda kutuyagira ujya muvugizi niwe yavuga ati nturandamukiriza madamu wawe ko twarabanye ngo nawe utambwira nakubeshera none rero turanezerewe cyane kuba tushoboye gukorana hanyuma si bisanzwe kandi uyu munsi koko twari tubiteganya igishika uko byari byaravuzwe nacyo gituma mwashoboye kubwira abandi hirya no hino kugira ngo uyu munsi mukuru uryoha n'abantu baharengutse nari kuba mbombye kuko mbere twagiye tubibona ngene byari byagenze ariko nindaca reka nyingishe ubundi munsi uzogera abikiremba nabahagurukije ku kanyuma ngo tuje kuraba ibiriko biragirwa ngira ngo ntibahonze nuko rero nibi twifuza ko tuja turakorana rimwe na rimwe bishoboka kugira ngo turabire hamwe bikwiye gukorwa Imana nidufashe umwama duhangaze kandi bindi beza ngo vyijane turahana dutege hamba kandi mutama umwungere yarantumye ko mbere ariho bahora bavugira hamwe basengera hamwe kabasomera n'amajambo y'Imana aca babwira ati ibumba n'icuma ntibifatana ejo bundi mu kwa mbere acagaruka kuri uwo muntu basezerana babwirana ayo majambo yigisha ayo majambo atewe aja mubona ibumba n'icuma ntibifatana ungenda umbwirire jewe utirarika abantu baje muri kave utaboniho ikanguro rizorera mu bijane rero na mwebwe unarambaza mu nyuma ariko arabimbira ngo mbega ngo ikirema hariho kave ntego iriho nayitobaho
n'ahantu ho gupfukama. Imana nibahezagire kandi turabona ko biriko biragenda neza. Umenga guma muri ivyo bikorwa, Kirundi nawe arambwira ati nariko ndapfukama nsengera bino bihe kuko murabona ko bitoroshe. Ati nerekwa mbona ariko ndasenga ndabona araje mutamanye ngo haguruka. Ico gikorwa kiri mu minwe y'Imana. None twabanda gusura kwitragaza. Ndayicungera neza. Imana rero nidufashe tugumemwo turamirize neza. Duhanje kwiga amajambo menshi oraba neza. Hariho aho bahora basura kuririmba ngo bose se abageni. N'uri umugeni atagavye arashobora guhindurwa. Ega uriya nitwa mbega turabane. Twarabane kera. Yaraduhevye turengarenguka. Hari umuntu umwe i Bujumbura yari afise umufiance umuhungu amucaguye acagenda i Buraya hari kera. Ashitseyo ariyo amatelefone ntiyari bwakomere nk'ubu. Ashitseyo harageze igihe agatangura kubona uwundi musore tewe aho uriyumvira yuko umuntu yahora i Buraya ashima wewe arondera wewe ateye we nkubwira inama muhebe ndagutwara nturindire ikitazogaruka. Hari aboroshe guhendwa acaja naho atego baca bategura urubanza rwabo ruragera. Wawuni nta nkuru n'imwazi yinge rero ibara rigwe hagere ko bagira mariage nyamuhunga ari ngaho yihorere ariko arenguke muri nyarubanza araherekeza mu bandi ariko kakiriyo. Sindabizi ngene bahora bigenza baraja mu masware amango kandi iyo bari muri soirée abageni nibo batangura bakugurura intambo kandi umugeni bamukurakuranwa ko abaherekeza bose na wa muhungu araramukirwa baratamba aramuyagira atewe mbega bangize ibiki nawe atereka n'ubu ndacagukunda iryo sibara raba ngeno bigenza je n'ubu ndacagukunda. Iyo asimbira hanze ahamagara tagisi yagarara ngaho baratamba wa mukobwa baraba ku jisho nk'ugiye mu bwiherero tubukira muri tagisi baratamba batangura kugira urukebwa ngo umugeni iryo sibara bariruka baja mu bwiherero bararondera hose barabura baraja hanze. Umuzamu ati mbega murondera nde? Ati umugeni ngo ngira ngo akarigwana ngo murindi bavanye ngaha ngo yafashe mbega intambo yarabandanije ibara ndakageni nk'umugani ariko nivyabaye hari Bujumbura kera nivyabaye ariko nk'umugani mbona ko bigana kariho twara ba satani tugira gute mbega yaraduhevye turengarenguka ariko ngo twumire ku ijambo ry'Imana ico umwami agenda tubwira tugikore azoteterwa ivyo yoca mu byose tuzogena n'intsinzi. Imana nidufashe. Nagomba turangirize ku majambo usoma Paulo yaremesheje Timoteyo ari muri prison aramwandikira icete kandi numva ko natwe twocibukanya. Icete cya kabiri cya mbere umurongo wa 6 nicyo gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe ngo yake yagushizwemwo no kurambirwa kw'ibiganza byanje kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora ariko yaduhaye ubushobozi n'urukundo no kwirinda. 8
nuko ntugire isoni zo gushingira intahende umwami wacu canke izanje imbohe yiwe, ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera udatewe n'ibikorwa byacu, ariko utewe nuko yabigabiye ubwayo, kandi utewe n'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitaraba. Umurongo wa 11, ubwo butumwa nabushiriweho, uwo ni Pawulo yivuga, kuba umuvuzi wabwo n'intumwa n'umwigisha. Nico gituma kandi mbabazwa ntya ari muri prison yamara n'ibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ndakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije gushitsa kuri wa munsi. Umurongo wa mbere kuri 2, igice cya 2, naharavuga ngo weho mwana wanje, amusumwa uko ari umwana wiwe koko n'ubu ugirira ubushobozi mu buntu buri muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kubyigisha n'abandi. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kuko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbarwa mwandiki ubusoda, kandi iyo umuntu arushanywa ntahabwe igitsibo shiti arushanijwe nk'uko byagezwe. 8, umurongo wa 8, wame wibuka nde? Yesu Kristo. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo mbabarizwamwo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiribosha. Nico gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo baronka agakiza kari muri Kristo Yesu, gafatanije n'ubugingo budashira. Iri jambo ni iryo kwizerwa, namba twarafanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana, nawe dutoba bizigirwa wahora ari umwizigirwa, kuko adashobora kugira gute guhindagurika. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. N'aya majambo ereko ngene Paulo aho yarageze ntibyari bimworoheye, hari naho yasa n'umuganyira, aravuga ati terega Dema yarantaye uko akunzise. Rega bibaho, yarantaye yigiriye n'abandi, Luka gusa niwe twasigaranye. Ariko icyantangaje muri ayo majambo yavuga ngo hitana Mariko ngo ngirira ikimazi. Uwo Mariko n'umwe yari yaranse, mbere yatumye batandukana na Barunaba ati turajana, undi ati nitujana, ko yadutaye nitujana. Ariko Barunaba arengenga mu ruhande baca baravana, ariko kwiherezo naranezerewe. Haraho umuntu umenga bahindutse akahebwe, ariko haronetse abihangana. Uku yaravyuka, ariko rimwe na rimwe hari umuntu akagira ngo byaranse twengenge naruhebwa arashobora gukizwa. Imana nidufashe, umwami duhangaze bigumye canke byoroshe. Ariko Paulo kukanyuma avuga ngo bamuzanire Mariko amugirira ikimazi byinshi mu gikorwa ciwe, kari yagira tekana natugera inyuma twokwengenga. Hariho abatuvamwo mungabo twobengenga bukebuke, na Yesu rega yarabikora yengenga bukebuke. Na nyabujya turi mu gihe turiko turasaba ko twokwiza ubutumwa duhereye Yerusalemu. Ngaha abazungu batubwira bati no mwebwe mwagumye Yerusalemu, nteka Yudaya twaragiyeyo ni Samariya twaragiyeyo, aho twiteguye rero nkuko mutubwira tuzoja no hanze. Mbega twatanguye Zambia, Kenya,
Ububirigi n'ahandi aho Imana izokugura hose dukwiye kugenda na nyabujya muriho sibyo saho gutuma umwe ariko wari wese yakiriye akorera hanze kandi umwami azobananya bidufasha nabo bamwe hari abavuga ngo tuba tugiye gusambura ariko sibyo turi twobijamwe twazigira hamwe babitubwirira hamwe ngo kora ico gikorwa ca missiology tuje hirya no hino hama rero biriyo nuno munsi nijoro twamye tuvugana n'uwahora muri Kenya yagiye kubatiriza abatari bake ko bangana kose Imana iranezerwa umwe wenyine ngo yihanye mwijoro ha umunsi mukuru none rero yatanguye kubatiriza umuntu umwe ikibatiriza abatije umuntu umwe ikigira kabiri abatiriza batatu Mukenya umwe Mukongomani umwe n'Umurundi ubundi umenga yabatirije bane aho bari bagwiriye ariko biraza Imana nidufashe hariya bajya batuzaje ubutumwa twari hariya gihe kimwe muri Sweden Stockholm urusengero runini ruvuga ko rwoba rungana n'ubw'ikiremba hanyuma rero rwaruzura rimwe na rimwe umunsi umwe wari umunsi mukuru tubona buzuye urusengero hose bati dufise umunsi mukuru udasanzwe bari bafise ababatirizwa ndwi n'ubwa mbere tubibonye abatirijwe rimwe uko bobo uko dukora siko bagira ziya nyigisho z'umubatirizo ntibazigira ahubwo hari umupastori yabakurikirana bahwanje kubatirizwa hama rero we uremera ushaka kubatiriza ntabanza kurindiye muri ubwo buryo rero ariko umunsi baregeranye babandwi wari umunsi mukuru udasanzwe nuko rero Imana nidufashe umwama duhangaze Paulo rero nkuko yatereza amazi akabona ibiri imbere yahishuriwe ibiri imbere arabona ati muri bino bihe biracoroshe mugabo mu kindi gihe mu gice cya kane yarabivuze ati uvuga ijambo ry'Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye kuko mu minsi imbere ntibazokwemera kwigisha kuzima bazoba birundira abahuye no kwigisha kwabo rero muri bino bihe ati laba abantu babizigiwe bose ubashikiriza ivyo naguhaye nabo mu mwanya wabo bakore kandi hari umurongo wundi yavuze atereka ivyanditswe ibi vyose vyahumetswe n'Imana biriho ngo biduhindure abantu b'Imana bashitse hariho kandi umurongo wa 17 kuri 3:17 wowe uvuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye vyose ngo akore igikorwa ciza cyose tumaze kwakira tugahingurwa rwose n'ijambo ry'Imana tukarigendera aho uri hose ubukenewe uragira icyo ushobora gukora kandi nta gusiganya ukwiye kunabaho biyuhambya ariko ndohambya ubihambya cyo bikora muri ubwo buryo rero mu minsi nk'iyi twitegurira n'igaruka rya Yesu ngo twagiye tuvyumva byari bidukwiye ko twokoraho duhambije hose abatari bake tugasangira bino byiza murabona ko nenda biryoshe mwahevye ibiki kugira ngo muze gukoranira ngaho umva ari bibari bisanzwe rero hariho nabandi babandi bamye bavugwa bagenda n'ubwansi bagenda n'ibiki n'ibindi bitubijemo cyane ariko turiswe nabo kandi birashoboka nibuka kana kamwe bari mu kegoro nyakana baravuga bati rarika abantu baze kumva ijambo ry'Imana kaje karavuga ati naje ndumva ko numvise ko norarika baraca ati wo ati nde ndafise umuntu ngomba kuja kubwira ubutumwa akana gatoya ati ngo naka wo naka yari umugabo n'abavuga ubutumwa butopfa gutweruka ariko kumva gasunikwa kuri uwo nyene karagendayo ugashitseyo birahura wewe Imana ya data na mama yantumye ngo genda wihane ati po vimbere kaca kariruka haheze iminsi karimvira ko nyene gati ngira nasanze aborewe nzomuzirukira taranywa mu mutwenzi abaha kugura kumarida jabuna ni kakani ngira ati nisema ndamutuka kagaruka ngo cara rugurura karaza no muri sante nibiki ngo nubu Imana ya data na mama yantumye ngo genda wihane ngo bo ubazi ngo inge mfukame unsengere
nikabonye nyine tubasengera kamurambika ku biganza ngo mana ya data na mama uyu mugabo ko yihanye mbega yarihanye uyu mugabo ko yihanye mubabarire amina ntawanije iyo kaca agenda arihanagura ariyuhagira kaca kisubirira ku rusengero wa mugabo nawe ahwanya arambara neza karenga kirenguka kera hari aho bahora baririmba ngo uwo ndamuzanye yabarinde umugeni none yarazanye ikigeni reka ngo bashike ku rusengero abakozi b'Imana bati nibikiga mushinga ntaye uyu mwana yamfashije bariko hari ivyo tari kumfasha unje ngo nature mumfashe icyo gihe bari mutubwira jana umujana jena yafashwe nari akana kamenye ko nako nyene ari igikorwa cako kagakoreraho gahanvya ndabasabye namwe indukoreraho hanvya hari aho winjira no kwinjira ntusigaye nzorukinje ryari hakorere n'Imana yabona iti ndafise yo naka muri ubwo buryo rero twagura ubwami abatari bake bahindukire babona Imana tuzogira kaneza tuzanya abahavye umwe ngo yihanye no mwijoro hari umunsi mukuru tuzogira kaneza tuzanya abahavye Imana nidufashe umwama duhangaze hama rero arabandanya kwikirana Timoteyo wakwandikiye ubusozi wikwegeye mu vy'ubugingo mu by'ubuzima wakwandikiye ubusozi ntaneze mbisoza nawe ntabona cyo ariko amatwa nsumira nta gufyinisha umuntu yo umusodo umwe aragenda gutibuka mu ndege hanyuma rero agezeyo araharaba haramuraba nawe urinze wandikwa mu bagenda gukoroka urakoroka ubikunze canke bakagukorora araharaba haramuraba aca yumira ku gishima ryawe ati nimonyikira mu ndege sinja gufira hariya baramuja ko n'inkoni reka ntibafyina uwabandikiye ubusoga niko abarongo harageze igihe baroha batahapfa fira hano mureke sindi bindi bakora hari igitega kugira ngo bacijya mbere nyene babona n'ahantu naho nyene hashobora kuba impanuka araraba ati sinja kwicwa na ziyansase mwicisha inkoni baramuja ko barakitagura kubita baroha barareka aheze iminsi abandi baramutwe wariko wowe unanirwa nabirya nawe acarabiganzo acarababwira ngo ariko hamwe nopfa yigisha kaminuza y'igisirikare hamwe nopfa Uburundi nibwo babuhovye uwo byangenda buri cyo yikuzayo hamwe nopfa mbega rupfa Uburundi bugahomboka nawe yaharavye haramuraba rero inkoni yaraziriye akwaja gutibuka n'abandi rero ngo watwandikiye ubusoga agomba ko dukora nk'uko agomba tukaba intumwa mbere mu gishingo ciwe kandi Pawulo aramubwira ku murongo wa 8 ati wame wibuka Yesu iyo tumwibutse titurugwamo muyanga kuzimira igira gute irabira iko tubwirwa Pawulo yamubwiye hama kandi hariho n'imirongo iyo bigenze uko nk'uko n'ubu ino munsi ino mu gihugu cacu tubaneye dusengera igihugu cacu kuko ubutumwa burugururiwe turavuga ubutumwa ku mugaragaro hari uwo barafungisha cyangwa baritwarira ngo yabwiye ubutumwa nta mu musazi aho hanze baragufata naho no muri Sweden muri bino bihe urahura n'umuntu ngo Yesu kunuku ntibibaho Menyagene ugenda ariko ashaka ahamagara polisi ngo arambangamiye arahungabanije agateka kanje ariko ambwira ivy'Imana ntabimubajije bicakurugira izingu mugabo na Yesu niko yagenda buke ndiye catutura ngo wa munyavyaha
kandi yari natangara muri Swede ari umunyabyaha ntabihisha inoga uwo bigora niho mubwira ngo wamupagana unyakisiki niko kubwira haje mu ndikiremba arambwira ngo wewe nagomba ngo mu mbugwandiko wara nishengero kanaka uhabwa ngaha ikiremba hari kera na kuri bururi wego nawe twaraduhura kwibarabara ariko ari yisogotera none wowe uri umukirisu ngo buke buke mbega umuntu araba umukirisu buke buke ndadamu ngo reka ngo ntibansabye ngo nshingire intaye ko ngororotse ko n'umukristo ko nigeze kubatirizwa gusa mugabo hariya muri Swede utarabyemera arabigaranzura umunsi umwe twari muri restaurant niniya tubona umukobwa gati n'ibikirato kivuga cyane twese turahindukira kumuraba barabiki agapira yambaye kari kanditse ngo Yesu yafiriye ibyaha by'abantu bose kiretse iby'iwanje. ari umupagani akubwira ati ni umupagani ubwo bintu baragerageza Imana nidufashe umwama duhangaze kugira ngo rero umuntu bababwire nabo nyine batubwira baterega natwe muzotuzanira ubutumwa niko batubwira mugihe twari twegeranye turiko turabibwirwa hama rero ariko jise ngo Yesu kunuko ngakujya tubwira mama ngiwo kwirirwaho ndibuka rero umunsi umwe ndari kumwe njanye n'umwigeme mu iterene inyuma yacu hariho uwo twari twarajanye soma igitabo abasoma ikindi ngagenda arasoma igitabo ndana muraba ni ntansinzirane ntamubajije n'ikintu ishaka nari mfitiye abasweda riyarenga iryo mfitiye abarundi wari madengo niwe yatubwira ati jewe ndakunda Uburundi nabuvukiyemo ndakunda Israel kuko yatubyari havutse umukama umukiza na Swede batungikiye ubutumwa kubona umupagani rero muri Swede barumva tubabaye hari naho twipakiza kugira ngo uronke uwo mwogenda mwicaranye ko n'abantu no mu modoka batagenda baravuga uwo munsi rero ndiwe none aya masaha ndayaheza atatu ndiko ndavuga biherezo aho nje gusoma ndewe urabona no mwirabura ndiko ndigura ururimi rwanyu none nsomye amajambo abiri yarangoye gutandukanya mu rurimi rwanyu oyantandukaniriza amajambo yegeranya avuga gukiza yose redini na fresini yego umuntu yagutahuza nti sawa ngwiri jambo rya mbere redini bararivuga ko umuntu ashobora kurokora umuntu usova nk'umuntu kamuroba cyangwa kagira ngo arikiri ngo ku muntu bararikoresha ngo ririgira kabiri fresini ngo barivuga ko umuntu umwe gusa ndaho ngo yitwa Yesu ngo yapfiriye abantu ngo niko bavuga ngo je sinabyemera aho yaba ntanguye ndacanuka ngaho rero ndatangaye kumva ko hariho abasweda mutaramwemera bimwe mwabituzaniye ndamubwira kwiherene kandi yapfiriye mwebwe na twebwe turahora hamaze umwanya ngo kandi ndafise abagenzi ngo bo baravyemera none weho kubera iki guhera aho rero ega nibaca bakizwa bo tubwira ngo barabikarabatamwo sivyo karabacamwo haragera igihe bakakibuka ryiribora muri ubwo buryo rero twavanye mbona twamaze gutahurana tugeranya ahantu none umwama dufashe Imana niduhangaze mu minsi iri imbere haraho bizohinduka bikabukundi ariko rero dukore muri kino gihe ukorera buhanza umenye uti naje narahamagawe ko twakiriye dushikirize abandi kandi byongeye ibyo twakiriye tubigendere ibyo tumaze gushikamo tubigendere twisunga uko ijambo ry'Imana rivuga muri ubwo buryo hari n'abantu usanga mwoca mubanda guharira ariko Pawulo arababwira hariya ubwa mbere aravuga murongo wa 20 mu nzu nini y'umutunzi murabona ahanye n'igice cya kabiri mu nzu nini y'umutunzi ndiyabamo imbombovu zivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa ariko habamwo
n'iz'iby'ibiti n'iz'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro, ibindi babikoresha ibiteye isoni. Mu nzu y'umutunzi, mu ishengero ry'Imana, Imana iratunze, uko hari abakiri bato n'abakuze, abo bose umwami arabakeneye. Hama rero kandi nyene byo iyo igikombe cogeje nyene caragikenera akagikoresha umwanya kanaka. Hari ivyakozwe mw'ibumba, mw'izahabu, abafise bishoboka, ariko kitogeje ntigishobora gukoreshwa na nyene co abanza ko cozwa. Rero natwe tumenye tuti turi abantu b'Imana, ko turi abantu b'Imana, umunyene kuducungura aragomba ko twokora mu gishigo ciwe. Umwanya wawe umwanya wacu twese. Hama ariko rero arababwira ngene bikwiye kugenda. Ku murongo wa 23 aramvuga ati ariko ibihari by'ubupfu n'ivy'ubutunzi ntukavyemere, uzi yuko bivyara intonganya. Kandi umushumba w'umwami wacu ndakwiye kugira gute? Nakwiye gutongana, ntakwiye gutongana, ariko akwiye kugira ineza kuri bangahe? Kuri bose, no kuba uburyo bwo kwigisha, no kwihangana, no guhanurisha iki? Ubugwaneza, abamuhaririza babaho, ngo kumbure bishobotse Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ivy'ukuri, bashire ibirare, bave mu mutego wa murwanizi yabafashe, ngo bakora ivyo agomba. Umwanzi ari ku rugamba, ariko arakora, ariko vyongeye n'umwami wacu Yesu Kristo ariko arakora, akagomba ko yokoresha wowe nanje, ariko twezwe dutungane, duharura yuko dukoranye atazazodukoresha. Imana nidufashe, umwami natugirire neza. Mu nzu y'umutunzi hariho ibikoresho bitandukanye bigiriranye n'ico ikimazi. Wewe nanje ndibiharura ko uwo utakirimo, ariko hajya ubugeze mu bikorwa byose usanzwe ukora uragashirayo. Ndibuka umuntu umwe ari muri Afrika, umuganga umwe aravura umuntu, arabona ko byanze, arabona ko afise ahagarukira. Mugabo yarazi Imana, acabwira uwo mugwayi atewe hasigaye amasaha 3 zoba warangije wafuye. Iyo bariko waruzi Imana, wari kwisengera n'ijoro gisigaye, niho bica biravyuka muri we. Yari yakuriye ku misiyoni nko kujya kwikiremba, ariko mu nyuma arabiheba, abisigara ngo mu masaha 3 amusezeze iryo jambo uzoba warangije. Yego ayo masaha aroroshe, ariko atasubira muri nankana atavuye, avuze ngo iyo banze Imana nayisaba, ati Imana kuriho wombabarira kandi nukumvita wumviza. Aja yumva ubushobozi bururutse, aja yumva vya bindi byose biraheze. Umuganga mu mutwe ngaza kuraba asanga aradora, yakoreye ahahanja. Uwo mwanya arabona ati uburyo ubwenge dukoresha, arabona ko adashobora kumufasha. Yaba yarazi Imana yisabira, none ngo abikore bica biraba. Umwami adufashe hajya mu kazi ka misi yose. Abo bantu menye utaga naba nabo birashoboka, ushirayo rimwe ibigorane. Undakibuka uri hano ngaha ariko arigisha harya ibuta, uyu Dr. François nawe twigana ngene yagira ati araho ntangura gatoya, ibibazo bikaca ibibazo kacyakantu ibibazo n'ibindi atariko mu wundi mwanya ntibasi kakabajamo. Ati ngaca mbandanye ivyigwa ndiko ndigisha, ariko yagashize hajya ntikijana, haragera igihe ubundi nyine yatubwira ati ubundi yatose uwundi, reka tuvuge ubutumwa abandi baratukana no gutukana. Ndabwabwira ubundi murakakwitwa ari nkuba, nawe ati ubuho ndacuna ntayirikaho turi muci none ra kugira ngo ikimbitane iki iturika imbitane. Nawe ngo acavuga ngo ariko mbaye ndakabikayo ngo niyagwa
wabaye arakabikayo umuyiti niyo tasi urito bitana none natwe dushite y'ijambo ndiribora haragera igihe turizwe n'abariko barahona abari hafi turashobora kubafasha umwami adufashe Pawulo ati ivyo wanyumvanye byose ubishikiriza abandi bantu babizigirwa bashobora kuzovyigisha abandi bande abo bizigirwa muriho ishingiro ry'Imana muriho kandi ntawe dukengera ahajuri waba wumva ijambo ry'Imana turatuti hariya turafise y'umuntu Bujumbura turafite abantu ahandi turi n'abantu nabo bahamagara Kenya n'ahandi nabariye bakiriye ijambo ry'Imana bagati ngo bagabo n'ibikorwa byoboneka biriho n'ibindi none umwami adufashe Imana niguhezagire mu minsi iri imbere ntibizoba byoroshe hari abatumbera ishengero ariko n'abatumbera baba babwiwe n'abandi hari ababwira bakababwira canke naho uko turi kurigisha abariko baratubona Imana nigufashe idufashe twese twumve ko dufise iyo nyota yo kurizwa n'abariko barahona turondere ko tobahindukiza umunsi ku munsi Imana nidufashe hari hafi naho nyene hafi hanyuma ngo abagenero bamwe bagira inama yo kubita kutetanya ahantu hama barafatwa ibara ingorane nyahantu baca arabasangisha baca babwira ko babacira urubanza rwo gupfa mugabo habaho umwana umwe yigeze gufashwa n'umugenerali umwe yumva uwo muntu ari muri abo bantu acara yombo kajya bahagaze imbere ashira akantu mu mufuko agatabo karimo ubutumwa havugwa ngo yuguruye asanga havuga ngo nta handi agakiza kabonerwa atari muri Kristo Yesu nawe yambaye ibiheko yakize ukunuku yahora yirukanga n'ingo bimukingire yumva ati ngo atari muri Kristo Yesu nta handi ati Mana kwari muri uwo ndavyamuye uramenye ngene bigenza baca barandika barasinya barungikira perezida bati tubona yuko abantu baciye urubanza rwo gupfa arasinya kwa rukaratasi gwiwe ya dosiye y'uyo mugabo imanana n'indi karatasi y'uwundi asinya 11 ari 12 bararaba babona ico ntibagisinye nawe ntibashobora baca bamurungikira perezida karete hari utasinyiye era barabiraba ngo nagenda kwe ngo azofire muri prison wofu muburabaho sivyo hara muri prison ikindi gihe haraho gabazinuka borohewe bumva bogira ico bokorera abantu n'abanyororo barimo acaratangaza ngo bafungiwe bya politike bararekugwa niwe yavyandikishije ati natabawe kubera ko kana nagira ngo gashize y'amahera kamushire y'ibirenge y'amahera acaboneraho gukira ukana kumva ico gahanza gukora ari uko ko kwibutsa iyo muntu yo kwiyumvira ku Mana nuko rero Imana nidufashe irafise aho yoshobora gutuma wewe nanje ariko duharure tuti nkorere ndasigana hari uhanzya uhakorere Imana nidufashe umwama duhangaze kandi naruhebwa arashobora gukizwa kuko kenshi genda biba Imana nidufashe umwami naduhangaze hariho nabandi baba ngaho kama ubona ko ari kure hari Bujumbura nyene hari umugabo yari ngo yarivye leta aregeranya arakura mu inzu bega abantu babaho arakura mu inzu yihiba leta hanyuma haragera igihe arategura ariba nyene arategura urubanza ararongora ariko haragera ikindi gihe arakizwa akijijwe ngo abe mwishe hajya kunanga ngo asenga hajya bariko barasenga baje mu badugijwe urazi ivyanje Mana yanje urazi ivyanje mupasoro baramwigira ati wewe gako wamusenga urazi nibiki ati ngo pastor ndakubwira yo mbonye ati jewe nikora muri leta nariba izo ntiyarira byihanye ariko haragera igihe yumva ko bimuremereye cyane
umuntu acaba ku gisure c'Imana. Aca rero ati none ndibuka ivyo nivyo nakuye mu inzu, nakuyemwo nkora urubanza nzana umukenyezi, iyo ndiko ndaraba iyo nzu mbona umenga ntivyari bikwiye kuba ivy'iwanje ko maze kwakirwa n'umuco, vyari bikwiye ko bibi vya leta. Inzu n'umugore n'abana, yaramaze no kuvyara abana, kiroroshe. Pastor aragenzi nivyo yamuhenda yenze mwamuremesha buke uwo muntu abagoye kuremesha, arahwanya aramusengera aheze imyiza agayumva, urazi ivyanje mana yanje, urazi ivyanje. Ati ngo ndakujana, aca mujana imbere ya leta. Ico gihe hari kera, aramushikana ati uyu muntu aravize ico yobabwira, ati jewe narakoreye leta, nari umupagani, narivye leta, ariko ubu narihanye. Iyo nihanye rero nibuka ivyo nagiye niba leta, narivye leta ndubakamwo inzu, hama muhanje kubakamwo inzu ndategura n'urubanza, ndazana umukenyezi, urubanza ndarumara mu mahera n'ivyo nyene. None niko ndabiraba mbona inzu yari kuba iya leta kandi n'umugore n'abana. Kiroroshe. Wa muntu ati urumva rero uravyivugiye kuva ubu inzu ibaye iya leta, umugore n'abana bibaye ivya leta. Mugabo leta n'umuvyeyi urinze uvyivugira irabiguhaye, ntiyasubiye kuvuga ngo urazi ivyanje kuko vyacari cakemuwe. Imana igukoze ko ibigomba ngutabagwe, mwama dufashe. Turafite abantu bagenda baraburaniwe n'ibindi, ariko yoza kegera neza Imana na vya bindi rishobora kubikemura. Umwama duhangaze twame tumwibuka, yarasabye n'abamubamba n'abamwishe, kandi wuzuye mwera. Nta kibanza umuntu aronkamwo cuko yo bikakazika inzigo, ubibitse ubusohoye wamukamo w'amahoro. Ariko biragahera tubinye ku mwami yiharisha, tuba ba Kristo, hahandi babona nukuri n'abantu b'Imana, n'abantu b'Imana. Iyo bavutse ivyo bakora biragaragara ko ari abantu b'Imana. Abantu nk'abo kandi nibo bakenewe, kuko kakarimbo baririmbye ngo turi mu isi iri mu mururazi, hakenewe abantu badasa nayo ngo duhinduke rwose abantu b'Imana badasa niyo kw'isi. Ntiduse na babandi twatumwako, hama rero dukoranye nayo iminyange nizokorana natwe. Na Pawulo yarihanye sa ahinduka ko baje bariko baragenderamwo ava hejuru. Hama rero baratubwira bati murabona birashika ko vyanga ko abantu bubakanye bagumana. None rero bavo teme yavuga ngo divorce et mariage. None rero turabe ingene twobikika, abantu bagenda abandi bagende barongorane, barongokwe n'ishengero. Kandi biteye bagabo bibiri tubwira ngo icimata nije ntiyagira ukimaturu ngoya kwa veki mondialisation na technology ngo namwebwe ntimukiri kure. Turagerageza turababwira tuti biragoye, nitwohindura uko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yarabisiguye neza. Hama rero haraho bahava bamwe bagomba kujanako. Aha mu Rwanda baratubwira umugabo umwe n'umugore baravanye, ararongora. Kindi gihe umwaka uheze bahurira mu rubanza, akakera kare barakibuka. Wa mugabo abwira wa mugore ati madamu, asubira kuba madamu, mbega uwo nkundira ukavana n'urya mugore agira kabiri, umugabo agira kabiri, nande nkavana n'umugore agira kabiri, tugasubira namata. Ya mugore ngo mbega noribona, bari barushe bose. Icyantangaje rero tugarutse, umwe arambwira tereka ni Bujumbura byatanguye kuko twababwira bitwewe n'ibirayangana biracatwarika. Umwe cyambwira ati ni Bujumbura bariko barasaba ngo bavane, kandi barasanga n'abazi Imana bitanguye kubinjirana. Tuharure nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, turigendere ico ritatwemerera
ntitukigendere tubaze, kuko uwanka kuzimira arabaza, kandi kwiherezo turaronka umuco ikibazo icyo cyo cyose. Imana nidufashe, tugeze mu isi igoye, ariko rero duhagarare. Na kera hamwe habaho abahizi, niyo bigoye umwami aravuga ati none nkora iki ko habuze umusobanurira bino. Nyina wiwe aravuga teka humura, yabwira ubwoba. Mu gihugu twara hariho witwa Daniyeli, yabaye gasobanutse. Harakeneye abantu nk'abo n'ibisobanye bashobora, bakoranye n'Imana, kuko ngo azohora kura ku vyiwa bitumenyeshe, niko yasezeranye. Nuko rero bino bihe rero turushizeho cyo ati ni Bujumbura byatambuye, mugabo naho bogira bati n'amajambere turabe ko bitadusohora, ariko tugume mu ijambo ry'Imana, kuja imbere kwacu kuzogaragara. Imana nidufashe, umwami duhangaze, turi n'umwenda w'imbabazi umwami yatugiriye. Abatari bake batarazimenya bari bakwiye ko nabo twabashikira. N'igihe cacu cyo kumukorera, umwami nabahezagire. Imbere y'ikibazo ubona ko kigoye, ukama muri bijya bihe camfashije. Nasomye ya majambo Yesu yavuga bamukangura, teka yerega nubabaye ko dupfuye. Warakanguka, wahoze ingunzi irahora. Hanyuma ni igiki kibateye ubwoba? Ntimurizera, niko yababwiye. Cabatera ubwoba bari bamuvyukirije, ngo ntimurizera. Wamenga ariko arambwiye ntimurizera ko ndi nyene ishengero, ndimwo mutaransohora. Ega dushaka kumusohora, mutaransohora ndi nyene ryo, humura. Nubundi munsi naho haca hagera ikindi gihe naho nyene birakomera, mumva mu mutwenzi niko murasenga mu ndimi, nkumva ururimi ntarutahurije, niko ndavugira kubwira Imana. Nikango ni Imana wewe iryo muhemu yamya kubwira ntavyonzi, mugabo ururimi wowe uraruzi. Ivyo nasenga nabisenga, mugabo kumbure yofata umwanya, ariko ngo muhema aradusengera kandi n'ihimini itovugwa. Namye numva ko ariko aradusengera n'ihimini itovugwa. Urimenya rero, nibaza yuko woteba kunyishura, ariko muhema uramwishura niko yiga mu nyuma muri Nyayenga bati baradusinyiye bya bindi. Imana ishimwe. None rero ntitwiganire nk'ababandi maganya ngo twinjirane, ariko tuba abantu b'Imana bashitse, udukure biriya na biriya takisazodukorera uko duhinduka abantu bayo. Ngubakoze ko niko yabwira Abisirayeli, ngo bakoze mu mbonero z'ijisho ryanje. Turashika mu mwanya nk'uyo tubabigicira imbere yayo. Hama rero mu bikomeye turayibwira, kandi Imana ikumva. Umwami adufashe. Pawulo ati wane wibuka Yesu, twame tumwibuka natwe. Niyo byoba bikomeye, tuzoheza tubone ubutabango kuvuye ku Mana. Rero ku mundi mukenyezi nawe nyene umugabo aramuhanga, aramumwangira ko yobandanya aja mu ishengero ngo abandanye iby'Imana. Afata impudu ziwe zose aziha umuriro. Yumva umunuko wadaza arirukanga, asanga nyamugabo arahagararanye n'izi ariko ziko nyene yenyegeza ngo zishe zihere. Nacarashika iruhande ya Nyambutsu, ya Nyatsiko. Nyamugore arapfukama, atewe Mana, ndagushimiye Mana ko wampaye umugabo nkunda. Uwo mugabo arakunda umugore, yarakunda umugore. Wewe yavuze ati ndazi ko nkunda mugabo si we yanduririye imbuzo, ni Satani. None siko umwasi wacu niwe Satani, naho yontege shubugunge, ndazi kwibinde ze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro. Yesu arampisha, arampisha, ahakamago wayo nsanga
Yesu arambisha ahurambisha yamfumbase mu kuboko amusengera neza ati ndazi ko wambaye umugabo nkunda mbere si we yantuririye impuzu ni satani nawe wa mugabo ariko arumva aho ni kamonja mu wewe ndamugirire aka vuga ko ndamukunda atariko rero mana ntaca niyagiriza combuza kuja gusangira hamwe n'abandi urimenya reka Imana irimenya yaciye yimenya ikora ku muntu w'i Bujumbura nkumva canirwe n'inkumbu zo gukumbura mushiki we ati none nkwiye kuzinduka ugarira ati none ko ndamukumbuye ngenda uko nyene nawe yari yaturiye zose yogiye gusengamwo uwo munsi ntagende aca yiruka mu isoko ryari rikiriho agura umwambaro abanje kugura umwambaro arimbira ati none musa muramwanje we mbega uno munsi ngende yo muguri agira tewe eraka nabara banduririye impuzu yoheza akamwiyumvira ko biherezo agura umwambaro wamushiki wamuramu we arabiza n'umuhira mu mutwenzi ahereza umwana ati shira mama turahurira ku rusengero nyina ngo azibone yitera muri izo mpuzu n'ingoga yiruka inyuma yiwe ati hagarara aragati nibiki nagomba nkuramutse kandi ngwereke ingene akagano kunzaniye kangwiye aturakoze turasubira hama atutwara za mpuzu murambaza bamwe aho wozimuha canke wozikuramo akandi gatenge ugakuramwo mugabo kamara bike ugeranije n'ibyaciye bikoreka yaciye amuhereza nyamwambaro atewerega muramwawa avuye ngaha kandi yanzaniye none cyati mwambura ngo adeturire ya ariko cyamubwira ati kandi rero nawe yakuzaniye ambara urabe ko nawe zigukwiye abagabo turarigama arazambara man abanje kwambara abona ziramukwiye n'ibitete gwewe una munsi turajana gusenga icyo si cyo kinini none wari razirondeye yazituriye bibona we nyene nazo zizana izindi tworohere na Yesu yaroroha baramutuka ariko nikaziriringa nivyo twogirirwa twiha ntibabari ega haro satani dusekanisha sibyo tukaja tubyana wera mujya n'umugesera none maze kumwita kwa mugesera do mubiri utumwe abwumve ariko tworo tukabirengera tukabaho ngo Kristo yabayeho kuhagomba Paulo yavuga ati turi intumwa mu gishingo ciwe dukore nguko Kristo yakoze Imana nidufashe natebeje umwama dufashe umwama duhezagire ariko dutahure ko dukenewe muri bino bihe aho hanze uhakorere aho mpanze ndahakorere kandi utibagirwa Yesu niyo byoba bikomeye uti mwami Yesu uri kurabibona arabibona kandi ashaka kubico yokora Imana nidufashe undi mugabo asanga umugabo umugore we bamukubise yaramuvuga butumwa baramubwira ntwariya muri kiremba atewe madamu wawe naka yamukubise ariyumvira ati nuhava ngwana yanka kuzimirira irabira carafuka Yesu wewe gamana wogira umugore bakamugukubitana wokora gute ndakubajije nawe yaciye zarirukanganya mugabo ati ndasabye umbabarire rega Imana igomba inyici yibwiriyeyo nayiramenye ngene igira Imana nidufashe yanka kuzimira irabira nduhere igihe utari kuramwiyumvira ko kumwiyumvira ko biduha n'izindi ngoga zo gutera tuja imbere umunsi ku munsi ubundi nawe abona umurima wiwe yakunda huzuyemo imfuko zatimbitse n'ibindi nawe umuvuga butuma nawe nyine acarafuka ati Mana
ndagukeje mana woroye none woroye uza kororera mu murima wanje gamana yatubwiye ati sinasubiye kubona mwifuku ngaho uko ariko abwira hako arugwamwo ngo atundure n'ibindi ndakubajije iritongo n'iryanje wororera hiryawe none rero dukorane nayo hama kandi turuhishe ivyo babibonetse ari bigoye tuyibwire iramenya ingene ikora umwami adufasha mu nzu y'umutunzi harimo ibikoresho bitandukanye murimwo umuntu wese akorera hahambije ariko twezwe dutunganye twisabye kwihanganira inyobegwa umuherezi yama yihanganira inyobegwa n'abazimira hama bakagutuka yihangane inyuti namba siwe kawa mugore siwe nikiri muri we hagutuka wewe mubwire ko wahawe hezagira abagutuka ubahezagire bityo rero Imana izoheze dufashe kugira ngo tumenye neza icyo dukwiye gukora umwami nadufashe Imana nitugirire neza bigumye tuyitakire izotwumvire mu ijuru kandi ikorane natwe umwami naduhezagire twifuze ko n'abandi nabo boza tugasangira ibyiza urya kubangamiye ubwira utarangora abana nabi musengere umugore umwe baramutuka mwene wabo ko yakijijwe turagahura na Yesu mwohura na Yesu ntiyosubira kugutuka ntiyosubira kuntuka na wewe yaruhagigamba ati ujye mwene wacu nta n'ubwenge agira ati kuko ndamutuka akagira ngo uragahura na Yesu mbegeze n'ibito ntabwo abari bito none rero umwami adufasha ino wutuka usanga wowe nyine uri kuriturikire mu mwana umwe nyina aramukankamira ari yagafakaranye uwo muswi arahora mama wewe uri inkokokazi urumva genda uvuga ati mama none ndumuswi warambyaye wowe uri umuntu none ari umuntu abyara umuswi ni wese wakuba ati naramaramaye n'ibintu hari icyo tuvuga utabanje kwiyumvira mugabo rero ce bugufi tuba bariko baravugishwa muri bino bihe hagati y'abariko barahona tugira umutwaro w'abahona hagati abo tugendana bifuza uti sinanaka yobona Imana ibahezagire mwumvise amajambo turabageni ariko umuntu atagavye satani aguma arondera kutwigarurira kandi yagahera kandi hagati yabo bandi tubana twerekana urukundo hagati yabo bakwange ariko wewe ubanezerererwa tubirengere Yosefu nimubona ngena byagenze ngo barihebura bati none hazotwanga azodusubiriza mu nkoko ivyo yakoze ngo baramutuma ngo ngwerega papa ngo atarapfa yavuze ngo yadusabiye imbabazi ngo tubabarire nawe sintazo hajya yarazi ngo barashaco bibuka bari imbere y'uwo bagiriye nabi erega bakozi nabi baribuka ivyo bakugiriye mugabo rero kwiherezo ariko barengutse barira barafukama ati nukuri mugabo arababwira neza ati nimuhumure mwagabiye kungirira nabi mugabo ico kiri mwagavye mwateguye gukora nico Imana yakoresheje kugira ngo no munsi habeho kirokora nzobakorera ibyiza abakorera neza ari basezeranira kandi bamukoreye nabi ngo natwe turengere babandi twatumwako bakuraje nabi ntibaramenya Yesu wihangane hama kukindi gihe bazomenya bashike ku ntambwe hari uko nabo bakira ijambo ry'Imana bari mu ishimwe bari mu mihezagiro hatari uko naho byobananya bigorana Imana nibahezagire tunamika amaso twisabire umuntu wese agira ati mbuhejejwe muri bino bihe hama kandi biruti biranshikana rimwe na rimwe ngazahukirwa umwanya wo yisabira inkomezi kandi mumenye yuko umwami adukeneye twese kugira ngo abari hafi tubahambye tubabwire inkuru nziza hama kandi tuzogira kaneza tuzanya abahavye ndatumande n'icyo Imana yamivuga
yatanguye kubibwira Mose ngo ngwino ngutume. Numvise amarira abisirayeli bagowe ingene bacunaguzwa n'ibindi, ahera ngo ngwino ndagutume. None Mose aracabivuga Yesaya ngo ndatuma ndi. Yesaya ati ndi hano bari gutuma. Yeremiya nawe ngo utaravuka nari ndakuzi kandi nari nagutoranije guzumvugishwa nanje. Ngomba ndagutume rero naho byari bigoye ati bazokugwanya ariko ntibazogushobora. Ngo duharure ko dukoranye n'Imana ibyo babirengutse byose turaceceka tukiyumvira kuri yo, ikatwiyumvira ko ikaduha kurengana ibyo zose bigoye. Mama bahezagire tunamika amaso dusenga Imana birati ndakeneye tundi dutege numwete kurondera abatsimiye bitubere binini ubugingo bwacu kandi tuyikoreye ntibizokwijana. Imana iramenya ngene ifasha igakomeza abantu. Mama bafashe ntukeneye Mana uhambaye, Mana ubuzuye urukundo n'imbabazi. Turagushimira ko waje mu isi kugira abantu baharigwe ibyabagoye, byabagiriye nabi. Turagushimiye Mana ugikunda ishengero ryawe ukarigendera ugatuma abakozi, hanyuma abantu bakamenya icyo bari bukore. Abantu baraciye bugufi, hari ibyabagoye, hari ibyabajyanye kure yawe. None muri kano kanya ko bibukijwe wewe ko bakwiye kwamba bakwibuka, barakwibutse kuri umunyembabazi ukunda guharira kandi aricyo cyakuzanye, waje kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Abantu rero baraciye bugufi, ubababarire, baratuye n'akanwa kabo, barizeresheje n'imitima yabo. Nawe ubaharire, bongere kumva umunezero, bongere kumva amahoro, atacyo bariko barapfa nawe. Urakoze kubahariye kandi ubagiriye neza, tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu.